Reka subiri ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mukagurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro babigezwe kandi bavyakura amatohoza mu bisata bitandukanye haba muri politiki mu nkino mu ndero mu perereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abarika aravugwa ngaha mu kibano. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mukakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro byabigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangire bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka nkengurukire mwese mudukurikira muri mu micungararo igeze igihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari ijya n'ino mu makungu kuri mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu y'akanya. Amakuru araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira, aho tuza kunyarukira ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, aho hariko aravuga inkuru ishaboje cyane, aho umugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure bivuga ko rwamaze kwirara mu banyagihugu ndetse rwatanguye kugandagura abanyagihugu, aho rero abashika kuri batandatu kuri ubu ngubu bamaze kuhasiga agatwe, nuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza ngo imvo nta yindi ngo bagirizwa ko abo ngabo boba ngo ari abarozi nubwo atacemezo namba gihari. Amakuru rero amuga kuri ivyo bimaze gushikwa kuri ibyo bishikiye abo banyagihugu nuko abagabo babiri ndetse n'abakenyezi bane bamaze kwicwa n'imbonerakure ngaha i Bujumbura, ngo bagirizwa ko boba bikekwa ko boba ari abarozi nk'uko inkuru ituruka ngaha i Bujumbura ibishikiriza. Gusa zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi muri iyi ntara ngo zikaba zabigizemwo uruhara, ndetse bamwe muri abo ngabo bagirizwa ayo mabi bakaba baciye bahunga nk'uko amakuru ariko arabitomora, ndetse bakavuga ko kuri ubu ngubu bamaze guhunga nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha nyene i Bujumbura abidushikiriza. N'amakuru rero ashaboje cyane, n'amakuru hambaye, n'amakuru y'ibiriko biravuga ngaha mu Burundi, aho rero urwaruka rw'imbonerakure rubandanya kuboreza igufwa abanyagihugu na cyane abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Reka tunyarukire ngaha i Bujumbura rero turabire hamwe ku buryo bw'idonido ivy'inkuru ivuga ko hari abantu bashika batandatu baraye bishwe, bivuga ko bariko baragirizwa ko boba ngo ari abarozi, bakaba bishwe n'imbonerakure. Kuwa kabiri mu kakaro uyu mwaka abantu batandatu bose baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD barishwe kuwa mbere wa 30 ruheshi umwaka ku mutumba Gasarara muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura ubuseruko bw'u Burundi. Bagirijwe ngo uburozi baragirijwe ibijanye n'uburozi maze baca bishwa ku mugoroba bantu benshi bazanywe n'imbonerakure. Umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi ubwo babibonye benshi ndetse n'amasoko yo muri ako karere, ubwo bwicanyi bwabaye buhagarikiwe n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri ako karere. Iryo bara ryabaye ku murango uca haba ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe kwikukira ku Burundi, kugaba hari abagabo babiri baraturiwe babona abakenyezi bane nabo bicishwa amahiri ndetse n'amabuye. Bamwe biciwe mu mazu yabo canke imbere y'inzu y'insinzi ry'abantu kubwagirizwa uburozi atacemezo na kimwe cyatanzwe. Urwikeko rwatanguye inyuma y'abantu benshi bapfuye mu buryo budasiguritse, harimo ndetse umwigisha w'umwana umwe. Ivyo vyatumye bamwe mu rwaruka rurongowe n'uwitwa Elize avugwa ko ari mu batwara imbonerakure muri ako karere bakora ubwo bwicanyi, niko bisigurwa n'abanyagihugu bo ngaho nyine mu Gasarara. Abategetsi bahashitse batevye.
igipolisi ndetse abapolisi bahashitse mu nyuma abakoze ubwo bwicanyi bamaze guhunga. Igipolisi abantu 16 harimwo ndetse n'imbonerakure nyinshi barahagaritswe. Ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Teretse yarahashitse ahabereye iryo bara, anemera ko ubutungane buzokora. Umuvugizi w'igipolisi we yatangaje ko amadosiye y'abahagaritswe yashikanywe muri parake. Ukwagirizwanya uburozi n'ukudahana. Ivy'ukwagirizanya uburozi birakunda kuba muri iki gihugu cacu c'u Burundi, na cane mu burere bwo mu buraruko bushira uburengero, ubumanuko bushira ubuseruko ndetse no mu murengero. Ubwo bwicanyi akeshi buva ku vyo abantu bemera muri ivyo bice. Amasoko yemeza ko rimwe na rimwe bijamwo ukwihorahorana canke akajamwo ivya politiki. Ivyabaye mu Gasarara ni akamaramaza, ni irya mbere abantu nk'abo bicwa ku munsi umwe bagirizwa uburozi. Ni ikimenyetso giteye amakenga, niko bivugwa na rimwe mu masoko yaho nyene. Bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba bagiriza urongoye CNDD-FDD muri ako gace kuba ari we yatanze uruhusha rwo gukora ubwo bwicanyi, bigatuma haba ndetse ubwoba no gucanamwo. Ihonyangwa ryeruye ry'agateka kazina muntu. Ubwo bwicanyi bwerekana ihonyangwa ryeruye y'uburenganzira bwo kubaho ndetse n'uburenganzira bwo gucirirwa imanza ku buryo bungana, bigitangwa ndetse n'amasezerano mpuzamakungu agenga agateka kazina muntu mu Burundi bwateye ko umukono. Uburyo bwakurikijwe guturira abantu, kubakerera, kubakubita ndetse ni ubwicanyi bubujijwe n'amasezerano abuza kuboreza igufwa abantu. Akamo kihuta ko gusaba ubutungane no gukingira abanyagihugu. Imiryango y'abishwe isaba ko ubutungane bwotanga akarorero kandi ku mugaragaro, bagasaba kandi ko abakoze ubwo bwicanyi bose harimwo indongozi zahagarikiye ubwo bwicanyi barukurikiranwa atawuvuyemwo. Amashirahamwe menshi n'abaharanira agateka kazina muntu basaba ko homenyekana akanashengezwa abagize uruhara muri ubwo bwicanyi, kugwanya ukwagirizanya uburozi mu masekeza yo kwigisha ndetse no guhimiriza abantu, kugwiza abajejwe ubutungane n'igipolisi no kubakarihiriza ubwenge mu misozi. Ubwicanyi bw'imonogoje mu kibano. Ubwicanyi bwo mu Gasagara bwerekana ikintu kibabaje. Ukudahana kuguma kwibonekeza, ikoreshwa ry'ibintazi hamwe ndetse n'ikoreshwa ry'imigwi y'urwaruka mu vya politike atagikozwe. Ubu bwicanyi bw'ikibi burashobora kurandagatana ndetse bugakorwa ahandi. Ku bwa benshi mu babikurikiranira hafi, harakenewe inyishu nyayo kandi yihuta, atari ugutunganiriza abakorewe ayo mabi, ariko kandi mu ntumbero yo gutegura kazoza keza ko gukingira agateka kazina muntu ngaha mu Burundi nk'uko bitomorwa. Rero bamwe mu bagirizwa ubwo bwicanyi kuri ubu ngubu baravuga ko bamwe bamaze guhunga, ariko abandi mu rwaruka rw'imbonerakure nabo bamaze gufatwa ndetse kuri ubu ngubu bashobora kuba bamaze gushikanwa imbere y'ubutungane. Mu Burundi humvikana igishwa ry'abantu ridahera, aho abantu bama bagandagurwa kandi ugasanga atacemezo na kimwe kibagirizwa cotuma abagandagurwa. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe, tuhoze ababuza ababo bandanye bihangana, ubutungane buzokore ico busabwa. Reka kandi shimire mwese mwari ko muradukurikira amakuru y'ibwaniro tweko tubashikiriza muri aka kanya. Iyi saha tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.